Abalewi igice ca 11. Ibizira n'ibitazira. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati mubarire Abisirayeli muti mu bikoko byose ibi nivyo mwemererwa kurya mu bigenda byose vyo mw'isi. Igifise inzara cose ziri n'umwanya hagati kikagira inzara kubiri kigatako kikuza, ico nico mwemererwa kurya mu bigenda. Ariko mu vyuza no mu bifise inzara ziri n'umwanya hagati, ivyo mutemererwa kurya ni ibi: ingamiya, kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, iyo ni gihumanya kuri mwebwe. N'inkezi, kuko naho yuza ariko ntigira inzara ziri n'umwanya hagati, nayo ni gihumanya kuri mwebwe. N'urukwavu, kuko naho guza ariko ntirugira inzara ziri n'umwanya hagati, nabwo ni gihumanya kuri mwebwe. N'ingurube, kuko naho ifise inzara ziri n'umwanya hagati ikagira inzara kubiri ariko ntiyuza, nayo ni gihumanya kuri mwebwe. Inyama zavyo ntimuze muzirye, n'imivyimba yavyo ntimuze muyikoreko, nibihumanya kuri mwebwe. Ibi nivyo mwemererwa kurya mu biba mu mazi vyose. Ibiba mu mazi, mu biyaga no mu nzuzi bifise amababa n'ibigaragamba, ivyo nivyo mwemererwa kurya. Ibidafise amababa n'ibigaragamba vyo mu biyaga, mu nzuzi, ibigendera mu mazi vyose, ibifise ubugingo vyose biba mu mazi, ni umuziro kuri mwebwe. Bize bihore biba umuziro kuri mwebwe, ntimuze mwigere murya ku nyama zavyo, kandi imivyimba yavyo muze muyigire umuziro. Ico mu mazi cose kitagira amababa n'ibigaragamba kize kibe umuziro kuri mwebwe. Ibi azaba ari vyo mugira umuziro mu bisiga, ntibize vyigere biribwa, n'ibizira: inkukuma, n'itarangabo, na oziniya, n'ikinyamwanira, n'inkona uko amoko yavyo ari, n'icitwa igikona cose uko amoko yavyo ari, n'imbuni, na tamasi, na shakafu, na gaca uko amoko yavyo ari, n'igihuna, na sharaki, n'inyanana, na tinishemeti, n'inkongori, n'ikinyakabaka, na sarumfune, n'agasoza uko amoko yavyo ari, na samusure, n'agahungarema, udukoko twose tw'amababa tunyonyera tugendesha amaguru ane, ni umuziro kuri mwebwe. Ariko ivyo mwemererwa kurya muri two ni ibi: udufise amaguru maremare akonye ahahera hejuru y'ibirenge yo kugenda dutarukisha hasi, utwo mwemererwa kurya muri two. N'uruzige nk'uko amoko yazo ari, n'utundi tumeze nkago twitwa solamu, na harugori, na hagabu nk'uko amoko yatwo ari. Ariko utundi twose tw'amababa tunyonyera tugendesha amaguru ane, ni umuziro kuri mwebwe. Kandi ibi nivyo vyobahumanya: uwokora ku muvyimba wavyo yobahumanya gushitsa ku mugoroba. Kandi n'uwogira ico aterura co ku muvyimba wavyo aza amesura impuzu ziwe, akomeze kuba uhumanye gushika ku mugoroba. Ikigenda gifise inzara ziri n'imyanya hagati cose, ari inzara zitari kubiri rwose, kigatako nticuze, ni gihumanya kuri mwebwe. Uwo gikorako wese yobahumanye. Ikigendesha amajanja cose co mu bigenza amaguru ane vyose ni gihumanya kuri mwebwe. Uwokora ku muvyimba wavyo yobahumanya gushitsa ku mugoroba. Kandi n'uwogira ico aterura co ku muvyimba wavyo aza amesura impuzu ziwe, akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Ivyo ni bihumanya kuri mwebwe. Ibi nivyo bihumanya kuri mwebwe mu binyonyera bigenda hasi: igikara, n'imbeba, bo n'imburu nk'uko amoko yazo ari, n'icugu, n'ikivumbura, n'umuserebanyi, n'agacamano, n'uruvu. Ivyo vyose nibihumanya kuri mwebwe mu binyonyera vyose. Uwokora ku gipfuye muri vyo yobahumanya gushitsa ku mugoroba.
kandi ikintu cyose cokorokerwako n'umuvyimba w'ico muri ivyo coba gihumanye. Kandi naho coba ikintu cyose cabajwe mu giti canke umwambaro canke urusato canke igunira canke ikindi kintu iyo kiva kikagera gikoreshwa mu buryo ubwo aribwo bwose, gikwiye kwinikwa mu mazi kibe gihumanye gushitsa ku mugoroba, aho niho kizoba gihumanutse. Kandi ikibumbano cose cokorokerwamwo na kimwe muri ivyo, ivyoba muri ico vyose vyoba bihumanye, naco ubwaco mwoba mukwiye kukimena. Ibiribwa byose vyosukwa kw'amazi yo muri co vyoba bihumanye, kandi ico kunywa cose coba mu kintu bene ico cose coba gihumanye. Ikintu cose cokorokerwako n'icavuye ku muvyimba wavyo coba gihumanye, ari iziko canke amashiga coba gikwiye kumenagurwa. Ibyo nibihumanya kandi bizoba ibihumanya kuri mwebwe. Mugabo icokorokera mw'isoko canke mu mwobo, mugobo gwimbiwe kubikamwo amazi akadengeramwo, yo ntiyoba ahumanye, ariko uwokora ku muvyimba wavyo wakorokeyemwo yoba ahumanye. Kandi nihagira ico ku muvyimba wavyo cogwa mu mbuto zo kubibwa idarizo zose, zo ntizoba zihumanye. Ariko nambi izo mbuto zinitswe mu mazi, icavuye mu muvyimba wavyo kikazigwamwo, zizoba igihumanya kuri mwebwe. Kandi igikoko cose na canke igitunzwe mu vyo mwemererwa kurya, hagize igipfuye, uwokora ku muvyimba waco yoba ahumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi horamuka haruriye ku muvyimba waco, aza amesura impuzu ziwe akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. N'uwoterwa mu muvyimba waco nawe aza amesura impuzu ziwe akomeze kuba uhumanye gushitsa ku mugoroba. Kandi kinyonyera cose kinyonyera hasi ni kizira, ntikize cigere kiribwa. Igikwega inda hasi cose, n'akagendesha amaguru ane kose, n'akagendesha ubuguru bwinshi, mbere utunyonyera twose tunyonyera hasi, ntimuze mwigere muturya kuko ari bizira. Ntimuze mwiyandurishe akariko kose ko mu tunyonyera, ntimuze muvyihumanishe ngo bibanduze, kuko nduhoraho Imana yanyu. Nimwiyeze rero mubabera, kuko nanje nduwera. Kandi ntimuze mwiyandurishe akanyonyera k'uburyo bwose kagendera hasi, kuko ari jewe Uhoraho nabaduganye mbakuye mu gihugu ca Egiputa ngo mbe Imana yanyu. Nuko rero mubabera, kuko nanje nduwera. Ibyo nivyo vyagezwe vyo ku bikoko no ku bitunzwe no ku bisiga no ku bifise ubugingo vyose bigendera mu mazi no kuturiho twose tunyonyera hasi, vyo gutandukanya igihumanya n'ikidahumanya, n'icoribwa mu bigenda n'ikitoribwa.